inshuti bakunzi ba televiziyo Ndufacom, aho muri hose twizere ko mumeze neza. Ni wa mwanya w'ikiganiro cya Ndufacom, musanzwe mutumenyereye imisi yose twama tubana tubashikiriza ku makuru agiye atandukanye avugwa hirya no hino ku mugabane w'isi, duhereye hano mu gihugu cyacu tukaja mu bihugu bibanye mu karere, muri Afrika, ku migabane ya Burayi, hirya no hino tukahaca. Twongeye kubaha ikaze, twongera tubaramutsa tubipfuriza kugubwa neza. Kuri mikro muri kumwe na Branco&Venuste, nkaba atari jewe jenyene, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanje, arashobora guca abibwira. Urakoze cyane Venuste, nkuko bivuze ni mu kiganiro ca Ndufacom. Akazina kanje ni niyo nkuru de Branco, nkuko babimenyereye. Ni ibyishimo gusubira kubana nabo mu kiganiro, aho uyu munsi ndabigiriye ko tugomba turabire hamwe ivyaranze umwaka twari tumaze wa 2020. Twababa tugiye gutangura umwaka wa 2023. Mugo meze neza. Yashaje no kuri ndashima. Weekend yagenze bien. Weekend nukuri hajya ngo uhema byose ibintu biba byagenze neza. Nana yakuziganye amagara meza. Ego, reka ahubwo tubwire ko twihanganisha abari mu bitaro, abari mu ngorane zitandukanye, babandanye kwizera. Ihangane, bizera Imana nishowe byose. Nta kidashoboka imbere yawe, ngo n'inyuma ya zerira ko. Cyane gose. Ego. Nkuko waro bivuze Venuste, nibaza ko no munsi hamwe n'abakunzi bacu turarabira hamwe ivyaranze umwaka wa 2020. Hama duterere n'ivyiyumviro turabe ingene tugiye gukora mu mwaka wa 2023. Ego, sinzi ko nawe ari kubibona. Ntituja kure, turabira hamwe ivyo byose nyine muri rusange uko umwaka wagenze, twagiye dushikiriza abakunzi bacu. Turavuga bimwe byagiye biranga ihiganwa rya Primus League, tugende muri Ligue des Champions, tuvuge mu makuru amwe twagiye ducisha kuri televiziyo yacu. Twongere tuvuge gatonya na cyane nongera ubwa mbere yihanganisha abakunzi b'umupira w'amaguru ko twabuze intwari, novuga ngo twavuga yuko ari kizigenza ubundi bwo amwitwa bamwita umwami w'umupira, kandi hajya umuntu yamaze gufata iryo zina aba yarifashe. Ego, ntaworeka kwihanganisha abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusangi, kubura umuntu nka Pele kiba gikomeye cyane. Hama turaca gatonya ku vyamuranze ubuzima bwiwe muri rusange. Nibaza hari nk'ivyo ibindi nyene umuntu aza arongeramwo, ndibaza nta kibazo. Abakunzi bacu babandanye batuba hafi nkuko twabanye igihe twari tumaranye, babandanye kudushigikira, partage nyinshi, commentaire. Nibaza ntihagire uwo mw'umwaka wa 2023 hagera ataraba umukunzi wa channel yacu. Dukeneye ko bose baba umwaka w'ibikorwa. Ico dufasha no kudutiza amatwi, bose bakaca kuri channel yacu bakagira subscribe, uwo bikunda akagira na notification, kuko ubu tuzoza dushirako ibiganiro hamwe yiryamiye azabona ikimwibutsa agakengeri kamwibutsa yuko twamaze gushirako amakuru. Ego, ibintu bitakoretse muri 2020 muri 2023 n'umwanya mwiza wo kuvuga ngo twiratrape ibitashobotse mu mwaka wa 2023 tuzobishikira ko byose. Je nibaza nkuko bavyumvise, twari mu kiganiro turabira hamwe ivyo twakoze, tuce turabira hamwe n'ingene tugiye gukora. Dusabe muri commentaire iciyumviro cabo cyanyu kirakenewe. Nimba wifuza yuko muri 2023 dukora gute, nimwe babosi bacu, nimwe bakunzi bacu, mutahari ntitwohaba. Muje muri commentaire muduterera ivyiyumviro vyanyu, nivyo bitwubaka. Nkuko yarabivuze uno munsi twagomba turabire hamwe ibintu vyagiye biranga cyane vyibonekeje gusumba. Ntaworeka kuvuga urunani, harageze igihe indwi bayitirira y'urunani muri Tanzania iriko irahondagura ubugwi itsinda
Francine baramwibuka atashe byarangiye banamuhaye ntuzeye kuba umu ambasaderi w'igihugu cacu ego mu ntuze urabona ubu ico gihe yari yakoze amateka i Tokyo turaza kuvuga ibindi vyagiye biranga mu zindi nkino urabanonotsi bazanye imidari muri volleyball barayazanye turaza guca no mu gikombe c'isi arico twovuga ngo casozereye uwo mwaka ivyahabaye barabibonye Messi atwara igikombe tuze kurabira hamwe Champions League habayemwe ibintu bitandukanye FC Brige irengana irya mbere Paris Saint-Germain na Benfica banganya amanota yose ku yandi utuntu nyene twagiye turanga uwo mwaka twovuga ngo izabaye mu mwaka sigaye mbona ari byo bagize imisobandika haba na hehe ngo ivyabaye mu mwaka bakabaca bazana akantu kashayinze ni retro ego kahitinze mu mwaka hama tuce tucigira ego tuce tugira ko turabe mbe Pere yitavye Imana ku myaka 82 ahitanywe na cancer umukinyi wa Brazil akomeye cyane twese twakuze twumva ko ari we mwami w'umupira yatsinze ibitsindo vyinshi cyane niwe mukinyi wenyene afise coupe du monde zitatu ego urumva afise amateka muri domaine cankwe muri rusangi abakunzi abakina eka umuntu wese afise aho ahuriye n'ikintu ca football no mubabaro ariko twese niyo nzira no kwihangana nyene kwihangana ariko byashikiye bose ego tukabona ubundi bwo hari akantu numvirije ngo hajya abantu ntibarizwa yuko ugiye ahubwo barizwa n'ivyo wahora ubakorera canke ivyo wahora ukora vyiza cankwe ego kutabibona rero natwe ubu nico gituma tuguma twinovora tubabazwa cankwe tubona ivyo yashitseko ivyo yakoze vraiment ari mu bantu bashize football ku rundi rwego abandi bo bavuga ngo ari mu bantu batumye Neymar niko yavuze mu mubabaro mwinshi ngo ari mu bantu batumye abakene ngo abakene bagira agaciro utibagiye ko nabirabure ngo bagize agaciro bivanye n'urukoba yarafise rusa n'ugwa birabure nawe ngo yatumye na nimero 10 igira agaciro mu mwanya ubundi bwo nimero 10 ni nimero ubona ko ibandanye ikomeye ego nibaza kaze kandi karibu babandanye badushigikira turabaha ikaze mu bandanye mukurikirana chaîne zacu ibiganiro byacu bigiye bitandukanye usivye iki cyane Ndufacom ibiganiro ni byinshi bigenda bica kuri chaîne yacu ya Ndufacom TV mutibagira yuko hari service nyinshi zitandukanye zikorerwa muri Ndufacom company ego ushikeneye kumenya byinshi neza witura ahari siege canke ibiro bikuru icicaro ego Ndufacom company ego canke ugasimbira ku mbuga zacu ukaja kuri site web ni wezitatu akaburungu Ndufacom akaburungu B yes baca babibona nuko ikindi nuko nko kuri babantu baba bafise imanza zitandukanye Ndufacom company iri mu kazi kose yazanye imiduga igiye itandukanye urashobora gukota imodoka akayigwana umunsi wose urashobora kuyikota akayirigwana akayimarana indwi yose uko bo bivana n'uburyo bw'umuntu mugabo ivyo kiri mu kintu Ndufacom company nayo icone kiri mu byo iri kirakora kandi imiduga yo mu bwoko bwose ego imiduga yo mu bwoko bwose ukeneye na V8 narayibonye ego na V8 zirahari $300 oya no hava nsanga ndababwiye menshi nibahashika oya reka no hava babenda birazimbutse ubundi bwo birazimbutse twe twava twumva uko kuntu mengeragize twava tuvuga menshi reka baze bashike ku cicaro amatiya yarahari amavox arahari probox abagomba kugira ibintu byo kurangura byose birahari nta kibazo
nabonye imodoka 160,000 150,000 baca baguha inoa ukirirwa ugapakiramwo umuryango wose babandi bafite ibibazo ngo abana 8 ngo 6 icyo si kibazo ufise urubanza ukeneye abantu bawe yuko bashika ku rubanza ataguye ababize pani hama ikaguheza imiduga myiza imeze neza kandi ku biciro byiza cyane. Reka dushimire Ndufacom company ntakitakora mu madomene yose wari mu bagomba kwemprimisha ibintu abagomba imanza za mariage abakoresha ugomba designer baraza bakamukorera zitandukanye ego ishira hamwe ibintu ugomba kumanika keneye ibintu biboneka nyene mu mafoto manini manini byose barabikora neza canke ukeneye yuko muri maquillage yawe uzoronka video imeze neza n'amasanamu meza byose birahari. Ndufacom company ifise abafotografe bameze neza babizobereyemo cyane tutibagiye no kuduza imbuga abajene benshi baragira tara canke canke ugasanga barafise ivyiyumviro ama YouTube ariko atariha baze muri Ndufacom babadugiriza imbuga shene ya YouTube bibe monetize n'ibindi bitandukanye. Usanga ari uruhombo ugasanga umuntu afise abantu kuri Facebook bamukurikirana barenga ibihumbi 6, 10, 20 ugasanga ashizeko ifoto inyuma y'isaha ugasanga ifise ama j'aime cyangwa ama like agera ku 2,000 wagacu usanga rikakorera ubusa ntabikabihenda undi no kwiryohera uko nta bitandukanye no kwiryohera bisanzwe urumva no gutumwanya utumbere Ndufacom company iragufasha ukurubuga rwawe imbuga ziriha buri kintu cyose ushizeko bagushirire Instagram TikTok zize uzi yuko abantu mu Bushinwa bariko bariyamiriza ko babaye abanebwe kubera amahera bakora kuri TikTok bose abanebwe bo barakora umenga bajya amafaranga ego ubundi bwo bo barakora twebwe mu Burundi ukacugira TikTok yo kuraba vya bintu vyabo gumubinjiriza amahera why nawe utogira TikTok kwinjiriza amahera urumva hari ukuntu abantu benshi bagize business baguze iPhone ari kuraba amafoto ari kuraba abandi bashyize ko turi moto oya iyo phone yawe ikoreshe mu guhembwa agafaranga kandi uhembwa mu madolari asha amadolari wewe wijyamiye aguma yipanga nibaza yuko bohasimbira ni kujya kwibarabara abenshi bise kujya Otebe ni mpande ya Bicol inyubakwa za Bicol baca babona pancarte ni Ndufacom company reka twe twigarukire mu kiganiro cacu ca Ndufacom ntitwobimara reka turabe tuvuze muri football ubu nyene dushika tubona umugwi wa Flambeau du Centre turabe muri Champions Ligue des Champions ya Afrika numugwi wagiye uvugwa ko ibintu byinshi nyuma yo guhabwa amafaranga ngo bakinire inkino zo gusubiriza bazikinire mu Barabu aha icyambere cyavuzwe numugwi wakunze inyuma hari itariki 11 yego zuko 9 niho umugwi wa Flambeau du Centre watsinda umugwi wa ni yari Italy yo muri Ethiopia baza kubatsinda igitsindo kimwe muri retour bagira ibitsindo bibiri kuri kimwe ego umugwi wa Flambeau du Centre burarenganye abarundi bararyoherwa barahimbagwa abafana bawo abafana bo muri football muri rusangi no kuvuga twari duheruka yari inkuru nziza ego ntitwaheruka kubona umugwi urengana basi ni gice ca mbere umugwi wo mu Burundi urengana igice ca mbere cyari nk'igitangaza umva bamaze kuronka zigatike zuko bazokina ndibuka je batashe ingene bagiye kubategera ku kibuga c'indege wari umunezero udasanzwe warona ko ni ibintu bataheruka ego oya ubundi bwo ku mbuga na wa muntu reka mvuge muri rusangi abigeme ni busanga abakobwa batandukanye ibintu vya football to babwira ngo kwera rezo sociaux atakindi cyavuga byarangiye bose abo bamenye Flambeau du Centre niki ni yahe iki nazijya mayo zabo nziza ukuntu bituma babikunda hajya mu bisanzwe twovuga ko hari kimwe mu bintu byaranze football umuntu nubwo utomusigurira ibintu byinshi mugabo ugakora ibikorwa cyo nyine biramusigurira novuga ko ari ibintu byaranze mwumwa ego
baca bakina urukino mu gice kigira kabiri mu rukino rugira kabiri barenganye baca bahura n'umugwi wa Zamaleki umugwi uzwi kandi ukomeye cyane wamushika kure hashoboka rero cyagiye kuvugwa cyane nukuntu babaranguye inkino babaha amafaranga nubwo batashe ku mufuko ntibataye hari hameze neza. Okay. ni nyuma yuko bari babahaye agashimwe aho barenganya urwo rukino turazi yuko mutama venera yabakubise amafaranga tijewe nkeneye murengane bakaca barengana rero bamaze kuronka aya mafaranga turavuga ati twebwe ngira urukino bararuguze itariki 9 yo kw'icumi Flambeau du Centre na Zamaleki igitsindo kimwe ca Zamaleki tikumbe wa mugwi wacu abantu jo tavyoroshe utsindwa igitsindo kimwe mu barabu twabona ko ari bisanzwe navuga ati burya Flambeau du Centre tugiye twaronka umugwi nyene kandi uravye nta n'urukino bari babarushije bari bakinye urukino rwiza turavuga ati reka twizere turavuga ati roturu bisanzwe uzobera aho nyene bazoba bamenyereye barashobora nayo kuronka igitsindo kimwe hama bakanganya bikarangira prolongation bakikora kuri za penalty aho habasigaye yuko uw'amahirwe yatwengeye arengana ingene vyaciye bigenda match retour baciye batsindwa ibitsindo 5 kuri kimwe bari bibitse abantu bwa mbere bavuga ati ya tugirira retour muri Tanzania bamaze kubona urukino rwa mbere benshi baciye batangura kuvuga ati yo tugira retour muri Tanzania ngira twari gutsinda kubera bari babonye urukino rwa mbere baturushije abafana bagize iki mugabo rero bamaze gutsindwa 5 muri retour biba biranse akonde mugabo bari bagwanye hajya nawe wari kuvuga iki oyu bundi bwo urumva twaciye tugumana citwazo ngo iyo baza muri Tanzania naye handi ho urukino rugira kabiri bararushijwe bararushwa bikwiye hajya hari ukuntu tsindwa urukino uri no mumenyereza nyene bakubagije ukabura ikintu wifuza oya ubundi bw'iyo watsinzwe neza umumenyereza avuga ati ahubwo nahakoye icigwa urabafelicita ariko nawe ukavuga ko wakuye icigwa ubundi bwo tubiravye ingene Flambore yacitangura kwitwara urabona ko yazananye experience aho twovuga mugenzi wabo Bumamuru wewe twovuga ko vyanse hakiri kare tutaragira kuri Bumamuru novuga ati Flambeau du Centre félicitations bivanye na aho yageze n'ingene yari yakinye yari yaduhaye umunezero Zamaleki sigitangaza yego ahubwo kuda iyo banganya canke ntibatsindwe na Zamaleki nico cyari kuri bitangaza oya nibaza yuko vraiment mu kintu cari caranze uwo mwaka Flambeau du Centre yarakoze iravugwa kandi mu bisanzwe nubwo umugwi n'ugakina inkino ukana nubwo bishukaranirwa mugabo ukura yinde experience wakoye experience kandi kindi igituma tunabashimira inkino zose naho wumva ngo kwakira zose bazikiniye hanze y'igihugu kuko nizo bakinye no mugwi wo muri Ethiopia bakirira muri Tanzania urumva udafise umufana kwiye hama ugashobora gutsinda ukarengana n'ahantu na hamwe baragerageje hajya wako niko reka twizere yuko mu mwaka uza bazoba ko barakinira aho kuri stade ubundi bwo twavuze ngo byakozwe twibagira inkuru nziza y'ikibuga kiriko kirubakwa naco kiraremvye nitwavyibagiye ahubwo nyene nitari kugenda nyene tabivuze oya nubundi twari tuzi ko biza kwikwega umva uri kuvuga football haziramwo n'ikibuga naho urabona ko biciye biza twibutse yuko uwuzoba uwa mbere twibutse yuko inkino iki kintu cabaye cyuko imigwi yacu yakiri hanze y'igihugu urumva nitwoce dusiga mbe ubwa mbere twibuka ni iyihe mpamvu yatumye izo nkino zose zibera hanze y'igihugu dufise ikibazo cy'ikibuga ubu rero ubundi ni inkuru nziza ikibazo cy'ikibuga twari tugisanzwe tugifise kuva na mbere ahubwo inkuru nziza kuva aho bavuga ati tugiye kubaka ikibuga kijambere we abantu bose twarakomye amashi bamwe twahanswe gukomesha amashi ibirenge nimba ari ikintu cyampimbaye nimba ari ikintu cyahimbaye umuntu akunda inkino no gushigira mu ngiro intango yo gutangura kubaka kiya kibuga novuga turavye aho ibikorwa
ibikorwa bigeze ingene abantu baguma bitabira mu guterera ibikorwa nibaza ko umwaka wa 2023 nk'uko ihangiro bihaye urukino rwa mbere turarubona kuri stade Intwari nimba ari ikintu cya mbere novuga cyagenze neza kandi cyanyarutse gose novuga yuko umugambi wo gutunganya kino kibuga uri mu mugambi utatwaye umwanya muremure ahubwo imvugo yajyanye n'ingiro ibi rero tabishimiye abari mu burongozi abagiye gutunganya ibikorwa babyitwayemo neza cyane ubandanya tubatera intege barakoze ibikora inka turavye urugero tugezeko n'urugero rwiza cyane nibaza yuko iyi 2023 ibikorwa bigiye kubandanya hama by'ukuri tariki n'ihangiro twihaye ikibuga kizobe cyaheze kandi rizoba ari sura nziza ku gihugu cyacu yaba ndetse ni muri rusangi Brarudi icishije mu kinyobwa Viva novuga ngo muri basket haraje impinduka turabona imigwi igura abakinyi nk'urunani za Dinamo bagura abakinyi tubona imigwi itanguye guha imodoka abakinyi nimba ari ikintu cyamotivye abantu benshi bitabira nyine gukurikirana cyane volleyball basketball na volley mu nkino z'amaboko inkino z'amaboko uwo mwaka zarateye imbere cyane uno mwaka vraiment navuga ngo zarafashe ijambo and bare bazana ibikombe abantu no kuvuga batakunda inkino z'amaboko muno mwaka hari indwi yamaze twahatswe kuyitirira ico gihe n'umukuru w'igihugu yarashimiye muri rusango rwaruka imigwi ya handball yari ikivyitwara neza mu Buganda no muri Kenya urunani muri Tanzania rwariko ruratsinda hafi inkino zose novuga ko wari umwaka mwiza mu nkino z'amaboko cyari igihe ciza ku barundi aho wabona urwaruka rugiye rutandukanye rugenda gwitabira amahiganwa atandukanye hirya no hino ukabona bamwe batahanye imidari abandi batahanye ibikombe yari sura nziza ku gihugu yari sura nziza ku bakunzi ico gihe vraiment ndisiri n'abantu badakunda basket je ndafise abagenzi uwari wese ubajije yakubwira urunani ishaka ariko wamubaza ni rya mbere aravye basket ariko bivanye n'ibikorwa bariko barakora muri Tanzania naho byashitse bakaca bagenda muri South Africa DCD muri Elite 16 bikanka baratsinzwe inkino zibiri batsinda rumwe ariko bari bagerageje baratsinzwe na barakinye baratsinda urukino rumwe batsindwa zibiri birangira vyanse ko bazoboneka mu nkino za Elite zizoberaho muri mu Kigali ariko amateka bari bakoze yo kuba karifye muri Tanzania kugira bikunde babe karifye muri Elite 16 yabereye muri South ico gihe barakoze ibikora inka yarindwi twovuga yari ambiance mu nkino z'amaboko yarindwi dasanzwe hajye ubonye umukuru w'igihugu abantu bose babashigikira reka nkeze urugwaruka nkeze abantu ni ikintu ni igikorwa kiba kidasanzwe kiba cabaye ku gihugu ndetse no kuri iyo migwi iba yagiye ivyitwara neza rero twabashimira gose nawe nyene no kubakeza tukabifuriza uko mu mwaka wa 2023 utera imbere bagasubira kutwereka urundi rugero rw'umupira w'amaboko ni nyuma yaho muri volleyball bakiriye zone 5 bakakira higanwa ku mucanga kandi tunabakeza baratwarose umugugera muri finale uratwara n'igikombe naho bahuye n'imigwi myinshi ivuye muri Egiputa mugabo uko biri kose mu nkino z'amaboko uwo mwaka twararose ikintu gikomeye ibi bintu ikintu kiduza n'izina ya championa ziwacu bituma urwego rwa FIFA ku rwego rw'aya mafederasiyo y'inkino atandukanye volleyball basket n'izindi zitandukanye no muri judo no muri judo barazanye imidari natation ba Crezis muri Tanzania baje bazanye imidari myinshi urumva muri rusange ibintu byagenze neza hajye iyo usigaye wizegwa ushobora kwakira ikiganwa nuko babona nawe uri ku rwego ikindi tutibagira ni oyujya wewe novuga reka tuce tumuhereza ko ni rari
rari yabereye ingozi rari dongozi ego ni rari hajya igarari ni rari bahawe uruhusha n'intuze ishirahamwe rijejwe ibyo gusiganwa n'imiduga bivanye n'ibyo bahora bategura hama barabigomwa barashima yuko yobera ingozi kuko nayo yarimwo n'aba étranger abanyarwanda n'abandi urumva ni terambere riba riterambere ego ni ibintu bya ego hajye mu bisanzwe iyo murosa abashitsi biteka nk'abo bitariye inkino zitandukanye ego ni cizere baba bahaye cizere nakunguka ku gihugu kuko amahoteli bararamwo barayarira ego igihugu kiba kindi ingozi ho hageze rari ngira na buramatara bavuga ati intara mu kigega c'intara hari akantu kagiye kwiyongera abantu bagiye batandukanye barava mu ntara bagiye kuraba uyu bundi bw'ibujumbura uravye nabusigara wenyene habaye rari niyo mpamvu arakunguko kadasanzwe ku gihugu novuga ikindi caranze uwo mwaka iwacu ni igaruka roturu y'umwigeme wacu Francine niyo saba baramwanyira imidari itandukanye nyuma yo kumwanyira kwiruka mu metero 800 aravuga ati sinshiki intege yego ndafise impano muri jewe imbitsemo yego amara igihe kitari gito ariko aritegura neza yimenyereza kwiruka ku metero nyinshi muri Espagne wumva ngo yatwaye harageze igihe abantu biyumvira tuvuge ngo mbe Ligue Francine niyo saba uyu bundi bwo ihiganwa abonetsemwo yategetswe kuba uwa mbere bamubonye mu ihiganwa baba bamaze kwihebura bakavuga ngo uyu bundi bwo nawe mu mwaka niwe mundi muntu yagize ibihe vyiza nimba ari umuntu yavuzwe cyane kuno mugabane w'isi mu Burundi ndetse n'ahandi yagiye atandukanye Francine niyo saba mu Burundi bwo urazi yuko bahise banamuha icubahiro bamuha umuntu atagiye kumwakira no kuvuga n'inzego baratumiriye abantu n'abandi bantu baja kumutegera nk'umuntu yadugije ibendera ry'igihugu hajya mu bisanzwe kuduza ibendera ry'igihugu ni ikintu kiba kidasanzwe urabona ko baciye bamuha ni agateka novuga mu gihugu mu kumugira umwambasadere akomeye cyane w'igihugu cacu yarabikwiriye kandi arabibereye aranabishoboye yego novuga yuko ari icitegererezo mu mahiganwa yo kwiruka kandi urabona bivanye n'inguvu ariko arakoresha amotiva Francine niyo saba aramotiva abandi ba jene urundi gwaruka bakagira icizere c'ivyo bakora ubundi akunda gukorera imyimenyerezo mu Butaliyano arafise na club afashanyirizamwe n'abandi bagiye batandukanye uramaze imisi uyu bundi bwo ryari naho yari mu Bufaransa urumva aguma yiyunga n'abandi batandukanye rero urabona yuko mwino misi uguma ubona hari abandi ba jene mu bagabo mu batahukana imidari gitandukanye bagiye baba bambe bararonka urumva experience azana arayisangiza n'abandi ico ni ikintu cerekana kigatera iteka igihugu hagiye ibendera ry'igihugu rikorera kungabana hirya no hino ni yindi sura abatazi igihugu baravuga ati iki gihugu giherereye bakagira localisation bakamenya ati ni igihugu cyo muri hariya muri Afrika ubundi bwo upfutse ivyo je nibuka irindi higanwa twari twibagiye ryabaye ihiganwa ry'amakinga uzi ko twagize ihiganwa ry'amakinga ryiza ryo ku rwego rwa Afrika harimwo ibihugu bitandukanye wowe uvuga ngo turamenyekana nabonye umujournaliste umwe akomeye wo muri Espagne yanditse ku iryo higanwa abanza yandika gatoyi ku gihugu c'u Burundi hamabona kuvuga iryo higanwa muri rusange urumva n'agateka novuga ngo mu bisata byose vy'inkino mu Burundi twaratewe iteka cyane ni higanwa ryatanguriye aho kuri autorute inyuma yahoze smart berekeza ryagiye kurangirira igitega hagati na hagati y'igihugu bazungurutse intara baraca imwaro baracahe nuvuga byari bihe byiza cyane byari bihe byiza urumva muri domaine zose ego umwaka wa 2022 wagenze neza mu mpande zose muri rusange navuga ngo ni umwaka wagenze neza abarundi twokwikomera amashi kuko impano zigiye zitandukanye zagiye ziraseruka reka je kubganje mvuga ati reka tubakeze turabakeje ariko cyane gose mugo bamenye ngo
uwushimye aba yongeje rero turabifurije mu mwaka wa 2023 gukora cyane tukarushirizaho mw'iryo terambere ry'imikino itandukanye y'iwacu. Ibikorwa bakoze babigwiza inshuro zibiri zirenga ego kugira ngo tubandanye tugira isura nziza mu makungu usibye hano mu gihugu cyacu gusa ndetse no mu makungu kuko naho ntituraseruka. Ntaworeka kuvuga uyu mukinyi wacu ku bakinyi bagiye batandukanye bakinira intamba benshi bararose imigwi ariko reka duce gatoyi kuri kizigenza wowe twavuga Saido ntibazonkiza nyuma kurangiza yo kugira ibihe byiza mu mugwi wa Yanga mugabo sezikaza kurangira bitifashe neza atari mw'uyo mugwi akimukira mu wundi muri Tanzania muri Golden ubu tuvugana ageze muri Simba muri Simba muri mukeba wa Yanga none uzi yuko ari mu kwandikwa mu bitabo ega gukina muri Yanga hamukaca ugenda ugakinira muri Simba bikorwa muri Tanzania vyandikwa mu mateka ni nko gukinira Real Madrid ukakinira muri Barcelona uno urukino rwa mbere aza gukina ni Simba iza guhura n'umugwi uwo mugwi ni Prison umugwi wa Prison umugwi wa Yanga waciye wemerera miliyoni 30 aho si kubera ngo ego baranka Simba barahiganwa na Simba ariko nako kantu kubona ubundi bwo niyumviriye none kubera iki Simba yifuje kurondera Saido ndabiraba nsanga Saido ntibazonkiza akiri muri Yanga urumva hoho Simba ntiyaryama kuko yavuga ati mukeba wacu afise umukinyi adutsinda ego rero amaze kuva muri Yanga Simba bararyohewe Yanga naho nyene urumva baba bamwirukanye naho nyene vyasa nkuko baryohewe kugira rero igituma bacatumye umenga bamurondera naho aho hantu ntiyahavuye aca yigira muri Golden kufrimwe pap bahura n'ubundi Yanga na Simba bakabona muri media cankwe hari umuntu atigera buri gitsindo hari umugwi wakomeye uri kubaja inyuma kubera wa mukinyi hajya nta kintu niko Simba kugira iki kuko nubundi iyi migwi ikomeye za Man City na za Real igituma ziguma zikomeye nuko zifise amahera zibonye umuguri kuri komeza baca baza kubasahura abakinyi mu bisanzwe ijya migwi ntiyoza ngo inagora ngo abakinyi ngo kwera urukundo ngo baze gukomeza ikipe yabo ahubwo baba bashaka kumara ingufu ntihagere y'amahigano ubundi bwo rero muri Tanzania hajya na Yanga yari iri mu yosubiye kumugura iri muri iyo system kuko babona yagiye mu wundi mugwi kandi yari karawuduza cyane ujya musore mu bisanzwe bajyamanye impano cyane gose itabonwa na bose mugabe ikindi ukuntu kariyere yiwe idahera cyangwa itagize no saba nabo niki kiganiro cyangwa nabandi bazokibona hari ukuntu afise management nziza kandi ikora ubundi bw'abakinyi biwacu bose barafise impano ariko ntibaramenya ico bitwa management bakagira abaja baja kubaronderera amakreb bazi gupatana kontra kuko ntuzigera ubona Saida Homes kontra yiwe aba ari kontra nk'ubu naravye kontra yiwe amahera ahembwa ararenze ahembwa $4 ibihumbi ku kwezi urumva yaguzwe $30,000 ikintu nimba ari ikintu uca wumva umuntu w'imyaka hafi 70 ariko yababa 30 nimba atayikwiza ya Saido ntibazonkiza urabe urugero ariko ego urabe nayo mafaranga ashobora kugurwa nayo mafaranga ashobora kubahe mu bisanzwe afise abaja bakomeye byose biva kuba uri muri ufise management nziza nta kibuza yuko ubandanye ubikora neza ubundi bw'uribuka igihe aza akicara mbere akigirira ama entraînement muri Vitaro abantu bose tukavuga ati ibya Saido birahetse tuzatwumva offre yihuta hehe mu Bufaransa muri Ken nimba ari ikintu notumirira abakinyi bakina muri no champion ubundi bwo ivyo rero tubitumirira abarongoye imigwi n'abakinyi bapfume babegera uwundi muntu nshobora kwibaza ko afise abaja na management ikomeye no bitwa Kadogo
kadogaraza umupira w'ukamenga waheze ariko akabwira ati jewe ntaheba gukina napfuma agenda gukina irigi kuri efi ariko aguma ari en forme mugabo kumbe hariya ibiganiro birarembye bari mu kazi rero izo ngufu cankwe uko kwitanga bo bipartaja n'abandi bakinyi hama baja bagafasha abakinyi bacu mu kugira amakontra meza ari mu ubwenge hama abakinyi nabo bagatravaye ico novuga yuko ari nk'icigo canke nk'inyigisho abakinyi bakwiye guhabwa ubwabo kuko birababaje kuba uri umukinyi ukina iganwa rya mbere kandi ukaba uri umukinyi mwiza ubwo udafise umuntu agukurikirana akurondera isoko ubundi bwo ilfo ko umaze kuba ukina football professionnel hari ibintu biba bikenewe ibintu novuga yuko abakinyi biwacu babinegrija barafise so kubinegrija mu bisanzwe ego umukinyi mu bisanzwe hajya akazi kiwe nukuba muri en forme agakomera ubundi bw'ivyo ni intoze y'imigwi kuko turavye nk'umugwi wa Aigle Noir je no ushimirana umugwi wamaze kubona ico gikorwa numuguso urabona ko ari umugwi usohoye abakinyi benshi ba Yusufu bande bagenda muri Turkina he ego urimo ni systeme mpuzamakungu iya bimigwi yose yawufatira kikagira nk'ivyo ikora football yacu yotera imbere gose nico rero kuko umukinyi mu bisanzwe n'ivyo no kwitaho ingena kina aguma ari muri forme rero umugwi umufise niwo kumwereka rero ibindi by'inyuma y'ikibuga naho ukina urakeneye bakamenya ingene bamumanaginga ku ruhande rwo ngaho hari ibintu bitaraba umugwi biraba umukinyi we ubwiye uzorabe hanze nimba Cristiano Ronaldo niyo Neves afise aba umaja wiwe ubundi bwo nico twako turasaba abo baja babasaido nabande kujya usanga umuwaja wa Cristiano niwe muwaja wa Balotelli niwe muwaja wa bande babikorere batugirire abakinyi bari bakwiye kwibigwa aba bakinyi bamaze kugenda amahanga bakamenya ibi n'ibindi bari bakwiye kubibira kabanga babatonya babo kugira ngo barabe rega kugira utera imbere ni gisabo noca saba nka federation ikabicarika hama bakabacira gace bakababarira kuko inyuma yo gukina neza mu kibuga ubu turi mu kinjana cankwe turi mu gihe football nayo nyene ari kwidandaza inyuma y'ibikorwa harakenewe n'ibindi bintu rero biga bintu byo kwidandaza ni uko urondera umuntu akugerera ahandi hantu nimba Dembele yarashatse kuva muri FC Barcelona umwaja wiwe afisemwe uruhara akavuga ati amafaranga ntihoga umuyakorera umwaja urumva hari akoya profit mugabo umukinyi nawe akavuga ati nanje hari ivyo mbona inyungu zanje ugasanga hariho ibintu byose no kumvikana bakumvikana no guhuza kandi ufise umwaja mwiza uzorabe hariho abasezera mu mugwi atari uko kontra yaheze uko yarose akandi kantu kiyongera ku gafaranga yahora hemba agahindura umugwi ugasanga umugwi ubironkeyemo inyungu umukinya bironkeyemo inyungu nubundi urumva umugwi utegezwa gushira imbere ingene ukora nk'iyindi migwi iri professionnel hama n'abakinyi uko nibaza yuko ahiwacu ibyagiye biraranga umwaka n'ivyo vyinshi twagiye tubigarukako byinshi twarabicishije ku rubuga rwacu rwa Facebook nk'imba nawe utaraja kuri page yacu ni Ndufacom TV ukuvyumva amakuru agiye atandukanye turayavuga byinshi twarabivuze ngaha kuri chaîne ya YouTube utaragira sabone tumwinginge uwo mwaka tujane n'abantu bose arabakunzi ba channel yacu kuko biradutera intege natwe tubandanye dukora nibaza yuko twagize ibihe byiza mu presque mu nkino zose yabaza umupira w'amaboko amaguru na rugby ndibutse twarakiriye ihiganwa hazi ibihugu bitandukanye no vuga ngo uwo mwaka wagenze neza nibaza ko twaca dusimbira ku yindi migabane tugahera byagiye bivugwa bike bike ntiduteba tubandanye ku yindi migabane naho nikavuga ibintu bikenya hama nibaza mu yindi migabane ya Buraya ikivugwa turashaka kuvuga iburaya haravuzwe ni arandi nyuma yo kuza muri Man City yuko mu Bwongereza barose machine umukinya amaze kuronka ibitsindo 20
ni ibitsindo 20 urumva bakiri double ku munsi wejo hirya ro 26 bagaruka bo bakinye ro 27 ro 28 bakinye ro 28 zuko kwezi kwa 12 navuga yabandanye ubundi bwo ni ikintu nyene kiriko kiravugwa yuko ari bo bantu bazosigarana football Arand na Mbappe ariko ikibazo Arand azogira nuko tugeze muri nationale nk'ubu yari yicaye abandi bari muri Coupe du Monde urumva nayo muri club mu Bwongereza hageze yaho bandika marete basaba kwirukanwa muri Premier League kubera ibitsindatsinda biteye ubwoba ubundi bijya bintu hajya burya umukenye ukazuza wumva ngo urumva ngo numwami ngo umupira w'amaguru ngo yatwaye mondiale hajya muzoshimire na equipe baba bari kumwe ivyo kunda yuko equipe idepanda ku muntu ubundi bwo nico kibura ashoboka Haaland yari kuba muri mondiale nico gituma uyu bundi bwo mu makuru re yagiye avugwa uwo mwaka Haaland nyuma yo kuva mu Budagi benshi bakavuga ngo kaze kumugwa Premier League sahantu upfa kuronka ibitsindo wishakiye ngo vyoroshe yabigize inyuma y'imisi azashika atsinda 2-3 atangwa avuga ati ahubwo ni sumuntu ahubwo ni robo tumwirukane hatebaho tumwita izina ngo mashine w'ibitsinda none nubaguma twemeza ubu yaciye record ifise ba Fernando Torres yo kwinjiza ibitsindo vyinshi mu mwanya mu nkino nto nkeyi akiri na muto Haaland novuga ati numukinyi mwiza ari no ku rwego rwiza inyuma yo kumara igihe ariko aritegura we watari mu gikombe c'isi yabandanije imyimenyerezo ihiganwa rimaze kugaruka urabona yuko yabandanije aho yari yagejeje agaruka yitwara neza atsinda ibitsindo 2 wenyene nashoboye umuvuga kwa arashoboye rero ingi Haaland numukinyi mwiza ku nimero ziwe 9 tugiriye ko tuje turaba muri Ligue des Champions ibyabaye umwaka nibaza yuko muko dushikira yagarutse kuko ibyabaye umwaka byose tworaba Champions League Real yatwaye abantu benshi bagiye bayikritika ngo yagiye kumagendera ngo ebana dodo buke birangira itwaye igikombe ariko turavye nayo kwereka abo bandi batagize ayo mahigwe Real Madrid nyuma yo gutsinda Paris Saint-Germain agakurayo Chelsea agakurayo Man City woreka kuvuga yuko abo bavuga ivyo ni babandi batazi football cyarico bazi ico umupira w'amaguru cyarico ubundi Real Madrid numugwi ukomeye mbere nitwoje nakure ahubwo nyene twofatira nyene kwiki gikombe watahukanye yatawe umugwi ukomeye twari kugitwara biri mu vyatumye Karim Benzema aca habwa umupira w'inzahabu iyo ubone kuvuga yuko umugware Madrid ari umugwiza ivyo ndavyemeranya nabo so umugwi mwiza mugabo no mugukomeye kuko ico babifatira ko bibazaniki rero Madrid ugarutse mu mwaka uheze abakinyi wari ufise uravye n'iyindi migwi wagiye urakuramo uravye ku gaciro kabo konyene ukaraba forme barimwo nta kizere nawe wari guhereza uyu wundi bwo warabarakina ukabona wagize ku munota wa 80 na kwazona tangwe gusukamwo babana ba Rodrigo imvura y'ibitsindo ngo pa kandi urumva igituma bavuze ngo yagiye kumagendera nuko babonye Real yagiye itsinda inkino ifashijwe n'abakinyi benshi batamenyereye benshi babana birangira igikombe bagitwaye ibitsindo byinshi byagiye biboneka ku kanyuma Real Madrid bamaze kuyisezera bamaze no gukrasa ati equipe kanaki zo kihura n'undi mugwi mu kindi gice gikurikira yarengaye Karim Benzema twari igikombe inyuma yaho muri batatu bariko barahiganirwa iyo Ballon d'Or harimo umunyafrika we wacu Sadio Mane nawe muntu yagize umwaka mwiza ariko biza kumurangirira nabi atagiye muri Coupe du Monde ariko n'umuntu yari yagize saison nziza umunezero udasanzwe Karim Mustafa Benzema atwara igikombe aca atwara na Ballon d'Or ni ibintu novuga ngo
byarampimbaye ndetse byarahimbaye abantu bakunda umupira w'amaguru benshi inyuma y'imyaka myinshi ari muri Real Madrid bagiye bumvuga ko byinshi n'umukinyi mwiza kuva kera ego mugabo hari ukuntu yakinana n'ibihangange bigatuma ntaboneka cyane mugabo inyuma y'uko bagiye Cristiano Ronaldo amaze kuva muri Real Madrid uyu musore yaragarutse nyene agerageza kuza gufuka ibihengeri aragwana kore umugwi wa Real Madrid ubandanya ufise rya zina ryawo nk'umugwi nyene wa Real Madrid batangura kubona kari mu Benzema atari wa wundi yakunda gutanga amapasi bakunda ni ahubwo ni wowe bari basigaye baha yarafise abahungu bacenga ba Vini bamuha twovuga ngo bivanye n'abandi bari kumwe nka Toni Kroos Modric n'abandi bagiye bamuhaye ingufu byatumye bakomera gusumba yarakomeye kuko yarasigaye ari wahe kumugwi adakinye wasanga Real vyanse novuga ngo mwo mwaka Benzema yagize ibihe vyiza kurundi ruhande Sadio Mane agira ibihe vyiza ariko biza kurangira atagiye muri Coupe du Monde aho urumva ko tuca tunyarukira nimba ari ikintu cyambabaje no kutaba muri no kutitabira igikombe cy'isi kwa Sadio Mane byababaje benshi mugabo twavuga ngo nta kundi ibintu nyene biba byateguwe kujya nyene nta kundi mugabo kwatagiye cyari bagihombo gikomeye Champions League tubandanije FC Barcelona itaha ikaja muri Europa League ivira mu matsinda ivyo biri mu bindi bintu byavuzwe ivyo mugabo kuye kumenyera kuko ni mbere oya twe turiko tuvuga ibintu byari bikomeye byaranze uwo mwaka muri siporo ubuntu bwarasohotse nyuma y'uko Lewandowski aje muri Barca avuga ngo aje gutwara ibikombe ngo bikarangira agiye gukina Europa League ni ibintu vyagiye biravugwa ahantu hagiye hatandukanye novuga ngo ikintu novuga gikomeye muri ivyo FC Barcelona gusubira mu kugenda muri Europa League inshuri gira kanga urumva yabaye umugeni n'igitutsi ku bafana bayo nini bintu kumugwi novuga ngo umugwi FC Barcelona na uravye no mugwi umwaka utawumereye neza uko biri kose no mugwi umwaka batishimiye resultat yavuyemo umwaka ego tubiravye n'abakunzi ba FC Barcelona muri commentaire uduhinyuza nta igikombe ntibatwaye Real ibatwaye igikombe nta Champions League baja muri Europa League Inter Frankfurt umugwi wo mu Budagi mutoyo uzubakurayo no kuvuga ni umugwi wagize ibihe bitari vyiza wiyubaka wirukana abakoca urumva n'umugwi bitawugendeye neza iyo ni inkuru yari kiravugwa mu Champions League barimwo bucige mu mwaka 2023 babandanya indi nkuru yagira avugwa ni inkuru ya Paris Saint-Germain nkuko twabivuze inganya amanota na Benfica bikarangira Benfica ari yibaye ya mbere ivyakwegeye akarambaraye Paris Saint-Germain ikacitombora umugwi wa Bayern Munich urumva banganije amanota banganya ibitsindo banganya iki abantu bose rero baca batangwa kuvuga ati gute baciye bagira Benfica ya mbere nibaza ko twagiye tubivuga twarabibagiye mu biganiro byatambutse nta gusa usibye yuko nyene yabaye ya kabiri yatumye tuzobona urukino rwiza ku itariki 14 tariki 14 nta kibazo dufise sendika y'abasore yabitomboreyemo nibaza yuko dusa n'abasozera tuca tusimbira mu kwa 12 kwari kwahariwe Coupe du Monde twovuga yuko ari ukwezi kwahimbaye abanyafrika cyane inyuma y'imigwi nka yose twari dufise tukaronka imigwi ugashika muri kimwe cya kabiri gishiri ca nyuma ubaka amateka atari bwabeho niteka kuri Afrika niteka ku mugwi byatumye baca batwongera ibihugu bitatu bindi vyiyongera ku byo twahora dufise nico mu bisanzwe twavuga ngo n'ubu imigwi twaha amahirwe bitashobotse yuko ibigera kure nko twatite uyu bundi bwo imigwi yo muri Afrika yaraduteturuye ubwa mbere muri Coupe du Monde yose igiye twatuzi yuko yose mu matsinda baye ariko ubu yari inanase turonka imigwi ngahe muri 8e de finale urumva Senegal muri 8e de finale
Ghana muri weekend Ghana ntivyakunze kwirengana, twarose Senegal turonka Maroc, hajya harundi mugwi twarose warenganye, Cameroon ntiyarenganye, Tunisia ntiyarenganye, yabaye imigwi ibiri. Ariko uko biri kose turashima ikora amateka Maroc, novuga ngo muri Afrika no ngahi iwacu nico kintu caranze iyi Coupe du Monde. Ni nyuma yaho Lionel Messi atwaye ico gikombe, Argentine twari igikombe muri finale y'ibisazi, ibitsindo 2 ku bindi, baja muri prolongation igitsindo kimwe ku kindi, baja muri bikora muri za penalty, gwari urukino rwiza. Ni nyuma yaho iyo Coupe du Monde yari yagize critique nyinshi, abanyaburaya bakritika ngo Katare igize iki, ariko ni nyuma yaho tugiye kubona nabo nyene aribo bagaruka bavuga yuko mondiale y'ibibinjana ya mbere yateguwe neza niyo muri Qatar. Urumva ivyo ni ma challenge, ibintu byinshi twagiye tubamwo mw'umwaka uheze. Nibaza mw'umwaka uheze twabaye mu bintu byinshi twabigaruka ko tubimare, ntawo bimara, umwaka ni munini, ndetse mwisaha imwe tukaja tuvuga ibintu byabaye imisi amaja muri make nyene twosezera nyene abakunzi ba oya. Ubundi bwo jico nomva no kwisabira abakunzi nuko nabo botubwira ingene baravye umwaka wa 2020 mu bijanye n'inkino, uri ivyo twavuze, ico bongerako cankwe ico botubwira nabo. Hama ikindi je no basaba no kubandanya badushigikira tugatangurana neza umwaka wa 2023 2023 turi ku kivi mu bikorwa, mu kudufasha mu gupartage ibikorwa vyacu, amakomantere bakaduterera ivyiyumviro, natwe tugashika kuri tere. Je ndifuza gushika kuri tere mw'umwaka twinjiyemwo, hamwe na bimwe nabemerera ya championnat naho nazoronka y'amabiye, ubuhanye biare niki, urukino rwose rushoboka dukore n'inguvu, nabo badushigikire batwereke ko turi kumwe. Yes, inshuti bakunzi muri ko muradukurikirana, nta kindi twabasanga ko bisanzwe mubandanye mudukurikirana, mugira ama partage like ku mbuga zacu za YouTube, Instagram, Facebook, wandika Ndufacom TV. Ahasigaye ucubona ibiganiro byacu, igisigaye no kugenda ubikurikirana ukagira amajeme n'ama partage menshi. Tubibutsa yuko ikiganiro cya Ndufa Sport gifitanye ubufatanye na Ndufacom Company. Ndufacom Company ibageza ko service zigiye zitandukanye cyane gose mu gisata ca importation exportation. Ukeneye kurangura ibidandazwa byawe hirya no hino ku mugabane w'isi, na cyane cyane igwanzu mu Bushinwa. Wewe witura ahakorera Ndufacom Company bakabigufasha ku mbuga zacu, bakabigufasha mu buryo buba bworoshye. Ukeneye urabari mu bimirije mw'umwaka tugiyemwo wa 2023 ama mariage, karibu babakorere mariage nziza, bagufotora neza. Uri mbere mariage, tuvuze mariage tugiramwo designer, baragukorera invitation nziza cyane, bashara kugukorera urubanza gose, invitation guhera kuri invitation akaba aribo bazogukamerera n'amafoto meza muri mariage, akaba aribo baguhaye n'imidugu ugiramwo. Uzi yuko ushobora gukoresha invitation ugasanga uragize isoni z'uko ihereza umuntu kana. Yego, ubundi bwo hari invitation toshira naka, ari invitation tohereza umuntu wari we wese, nico gituma abo invitation uhereza umuntu wari we wese, nuko yonye nico mukuru w'igihugu tumbera Ndufacom Company akora ama invitation. Oya, baze muri Ndufacom Company bakotesha imiduga, urumva ufise na mariage byose ugenda buba bihejeje. Icyo ushaka cyose udafise urubanza ukeneye kuryoherwa nko mwino misi mikuru, Ndufacom Company ibintu biba byoroshye cyane, ni ku mafaranga make. Imiduga yo mu bwoko bwose, abagomba kugira kwemprima, gucapisha imipira, gucapa ku mipira, ibintu bitandukanye. Abantu bafise abakunzi, oya twe dukeneye amashira hamwe, abakunzi bagora kamwe, twe dukeneye amakampuni ubundi bwo abo bo tubakorera ibire, abo bo urumva
ni kawaida mukeneye mutegerezwa yuko imipira yanyu yego amafoto amakampuni bakeneye gukoresha imipira y'abakozi imipira yabo ibisa kandi yego publicité ama publicité byose byose abagomba kudunza imbuga Instagram, TikTok na YouTube bakakugirira iri monetize itanguye kuguhemba habasigaye igikorwa ciwawe cyo gukora gusa yes ntitworangiza service zikorerwa muri Ndufacom company ni nyinshi no kwashika ahubwo turangiza tubashimira nyene kandi namwe tubabwira ngo ivyo tuba tutavuze mu birabira ku mbuga zacu yego turabashimiye mwakoze kubana natwe genda kwibariza akabazo ubundi bwo Venuste wowe umwaka ubona warangiye gute ufise mu mwaka uza umwaka tugiyemwo wa 2023 ufise imigambi agute ubona iterambere rya mbere ry'ikiganiro cacu na televiziyo yacu gute kubera twumviye icyo abakunzi bacu nabo dutereye hari abantu batunyotewe cyane kuri live icyo tubemerera nuko mu misiza yego bazoza badukurikirana ikibiriraho mu mwaka uza niyo ndoto dufise dutegezwa gushikako yego ikindi hamwe tuzoshobora no guprograma ari matchi zo mu Ligue des Champions finale iki dushobora kuza tukababwira urukino ikibiriraho no kuvuga no kubategurira nimba hariho match ajya abakunzwe tukababwira aho duhurira match tukayitangaza ikibiriraho bariko barayikurikirana turi kumwe n'abanywanyi bacu je numva imigambi niyo umwaka kubwanje wagenze neza ntaworeka gushima twungutse byinshi abakunzi uraba dukurikirana kuri chaîne ya YouTube, Facebook, Instagram twagize amagara meza nta wagwaye nta wagize iki ivyo byose nivyo gushima hama tukagira imigambi y'umwaka tugiyemwo wa 2023 no kuri abakunzi batube hafi badufashe gusa gupartage ibikorwa kubwira abandi bantu ntibazohave basanga twarabasize uwo mwaka tugiyemwo no mwaka wo gukora bamwe tuzobasanga kuri tele abandi batwitege umugambi nkuko wabivuze no gukora live hamwe tugira ikibiriraho uko biri kose ikiganiro ca Ndufa Sport bazogikunda yaho mu misi za tugiye kubibagiza barya abanyarwanda bakurikirana cyangwa ahandi hantu by'ukuri iki gisata cyo kuvuga amakuru y'inkino muri siporo kibi gisata gikunzwe aha mu Burundi kandi gikora neza kandi byose bizoba ku bwitange bwacu no ku bwitange bw'abakunzi niryo hangiro ryacu no kugira ngo umupira w'amaguru w'amaguru w'amaboko inkino muri rusangi ego zigire iyindi ntambuko agaciro ego bundi bwo igituma izi za Ligue des Champions za Premier League na zande tuguma tubona umenga zirakomeye nuko yazifise ubu mu Burundi aha mu bwiza mu Buyenzi na hehe mu Rumonge na hehe hari ahantu badashobora kurara batabonye match ya Simba ya Yanga kubera iki kubera bafite televiziyo zicako azamu na zahe rero mu gihe natwe tuzokomeza iki gisata cyo gumenyekanisha inkino bizotuma bimwe twavuze wasanga umuntu hasigaye akunda basketball ugasanga umuntu atahora akunda football asigaye akunda flambeau du centre rero no gushiramo ingufu abakunzi babidufashe natwe tubandanye nibaza yuko je ku bwanje ndabashimiye ukuntu twabanye nta n'icizere kandi nizera ko tugiye kubana neza mw'umwaka wa 2023 je ku bwanje ndabakunda cyane nabo babandanye badushigikira nuko yari Raoul aka de Branco akaba yari kumwe na twagira Venuste ciao ciao